Diniteka numunezero ntangere vy'igusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa muri no mugoroba w'igenekerezo ya 2025 ntwara n'uyu mwaka w'2026 na makuru tuzaguruka cyane cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nka politike agataya kazi na imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino kw'isi harimo n'ingingo zageze zirafatirwa bamwe mu barundi baba hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi cyane cyane tukaza no kugaruka kuri dossier y'umwe mu barundi ari mu gihugu c'Ubutaliyano nawe yabafise ivyo ariko aragirizwa ariyo. Ni benshi rero babona ibibazo biriko biraba muri iki gihugu cyane cyane kwibura ry'ivyankenerwa ibihano vyagiye bafatirwa igihugu c'u Burundi ndetse n'abategetsi batandukanye mu kiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza ndetse n'ibindi vyinshi. Abategetsi bo aya mabi yose bayegeka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane harimo abahunze ndetse n'abarizwa mu migambwe itavuga kumwe nabo mu gihe n'abahunze ubutegetsi batavuga rumwe nabwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD batavuga rumwe nabo bavuga ko aya mabi yose azobazwa umugambwe CNDD-FDD. Nkuko vyigeze gutangazwa n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Gervais Ndirakobuca ubwo yivugiye ko ibibazo Burundi biriko buracamo muri iyi minsi vyavuye ku ari ingaruka z'ikiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza no kuvuga ibihano vyagiye birafatwa n'amashiramwe atandukanye harimo nka Banque Mondiale ibanki y'isi muri rusange yakazamwo ikigega c'isi FMI hakazamo ishiramwe ry'umwe bwa Buraya ndetse n'andi mashiramwe atandukanye arimo n'ibihano vy'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imvuru zo mu mwaka w'2015 mu gihugu c'u Burundi zasize zononye vyinshi gushika ubu nta numwe yimanga ko ziri ku gatwe kiwe. Imigwi ibiri ibandanya guterana imiragwe umwe wese ukavyikura ko yegeka ku wundi ariko naho babitana ko ukuri kuri ico kibazo ni kumwe kutarenga ni kurenguke. Uko kuri ni nako kandi tugira tubayeho umuco turaja kudoma ko urutoki atawuduhengamiye ko bazwa ivyago vyo mu mwaka w'2015. Duhereye mu mizi umwaka w'2015 watanguye abarundi barya bakaryama nkuko bisanzwe ariko hari asanzwe ko mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 ashobora gutangura imyerekano. Iyo myerekano yanugwanugwa mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihe batanga igisa n'agasopo ko hari ibihuha bari bafise ko wari umukuru w'igihugu w'ico gihe yarafise umugambi bita mubi wo kwitoreza ikiringo ca gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagashimangira ko uyo mugabo aramutse yubahutse kubikora iyo barenze umurongo utukura bazoca baje mu mabarabara kumwiyamiriza. Amatwa dusumira amanama yari urutavana ko hagati y'abagize ubutegetsi abatavuga rumwe nabwo n'amakungu. Vyaraboneka ko icuka gitera kiba kibi cyane. Twibutse ko mu gihe cyose c'insaku wararamutse igihugu Petero Nkurunziza ari mu gacerere ntangere yakoma. Bwakeye kabiri kugenekereza 2025 ndamukiza umwaka w'2015 Petero Nkurunziza mwijwi rirongoroye atadidinganya atangaza ko azitoreza ikiringo ca gatatu. Yagiriye ko kandi agabisha abavuga ko uyo mugambi wiwe ari mubi ko azobakubita ahababaza. Nkurunziza yabagabishije mwijwi risamuka cyane ko batohirahira ngo bihende ko imyerekano izoteza ibazo umugambwe wiwe. Yabavuniye akagoye ko nejo bundi uteje ibibazo umugambwe uri ku butegetsi bikugaruka ko yaciye abegeraniriza umugambwe uri ku butegetsi kumeze nk'uruhome canke mu kinofunofu. Bukiye bwegerekereza 2026 ndamukiza umwaka w'2015 mu gaturuturu abanyagisagara muri Bujumbura bavyutse bahitanana kugira ngo bagere ku mabarabara ahaja kubera imyerekano. Kwanane rw'ubutegetsi igipolisi cyari cyamaze kumera amagabo kugira ngo gipfuvye umugambi shebuja Nkurunziza nawe yita mubi. Ico gihe imyerekano yarakozwe igipolisi kirarasa amasase yica kiranyuruza Burundi imisore n'inkumi Uburundi bucika isibaniro igihugu kija mu mayira abiri. Inyuma y'indwi zibiri z'imyerekano wari General Major Godefroid Niyombare yahoze arwara muri CNDD-FDD yaciye atangaza irikwa ry'ubutegetsi bwa Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama umwaka w'2015. Iryo hirikwa ryamaze umwanya urume rumara kuko abayoboke ba Nkurunziza bari hagaze ko kuva ubwo abakora imyerekano baciye baba nk'abadebukiwe. Benshi baciye bahamvye imiryango inshuti n'abagenzi bari bamaze guhunga igihugu. Inyuma y'ako kajagari CNDD-FDD yarinuvye cyane abantu nka Pacifique Ninahazwe
Godefroid Niyombare Ecclesia Katolika, Bob Rugurika igihugu cy'Ububirigi, Alexis Nduhije CNL n'indi migwi myinshi ko aribo bakokeje urwaruka kuja mu mabarabara. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwavugana gashavu kenshi n'umwiheburo, kandi mu biboneshwa amaso basa nuko aribo batsinze agapfindo. Ariko naho bari batsinze agapfindo, harakoreshejwe kwica no kunyuruza. Ubutegetsi bwari busigaranye agapfindo kajanye n'imigenderanire n'amakungu na cyane cyane umwe bwa Buraya na Amerika, kuko aha niho hava imfashanyo zirenga gati bice 50% by'amafaranga leta yakoresha ku mwaka. Amerika na Buraya bakaba bari bamaze kugabisha ko Nkurunziza niyagagaza ntashiraho intayishize imfashanyo igenewe Burundi zoca ihagarikwa. CNDD FDD na Nkurunziza wayo baracumbagije barashika mu mwaka wa 2020. Igikorwa kimwe yashoboye kurangura no gufyatura impapuro zibwizwa shingiro rishasha yemeje mu mwaka wa 2018. Tubutse ko uko kurihindura yari yabigerageje mu mwaka wa 2014 kugera itoreza ikiringo cakiringo c'impara tankomanzi inama nshinga amateka imupfubiriza umugambi. Vuba mu kwezi kuza igenekerezo ya 2026 ndamukiza uyu mwaka imyaka 11 izobirumanya batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD batanguje imyerekano y'amazindwi zibiri. Ibipimo bihari uno munsi birerekana ko ingaruka mbi zizo mvururu zibandanya kongerekana ku rugero ruteye ubwoba. Ikibonekeje nuko umurindi w'ingaruka mbi wigwije inshuro zirenga ibice 350% mu kiringo ca Ndayishimiye yatanguye mu mwaka wa 2020. Aho twovuga nk'ikena ry'amahera mva makungu, ibara ry'ibitoro, ikena ry'isukari n'ibinyobwa vya Brarudi, ibara ry'ifumbire y'ikizungu, iduga ry'ibiciro z'ivyankenegwa n'amazu yo gupanga ku rugero ruteye ubwoba, umurindi w'ubushomeri, umurindi urwaruka hamwe n'abatakazi ka leta bakaja guhiga ubuzima mu bindi bihugu. Kuri zino ngaruka tudondaguye, aha niho za mpande zibiri zihera mu gutana ko mwikomo. Mu butegetsi batumwikomo ku bateguye imyerekano, abateguye imyerekano nabo bakavuga ko bakoze ivyo barekurigwa n'amategeko, ahubwo nabo bagata umwikomo kuri CNDD FDD. Muti rero hagati ya CNDD FDD n'abatavuga rumwe nayo ninde yahemukiye Burundi? Twihweje neza ivyari vyanditse mu gitabo c'ibwirizwa shingiro, biraboneka ko umugabo Petero Nkurunziza atarare kureho kugaruka kurongora igihugu c'u Burundi. Mu mwaka wa 2015 yarakwije ibiringo bibiri vy'imyaka 5. Ingingo z'ibwirizwa shingiro zaratomora ko atamukuru w'igihugu azorenza ibiringo bibiri vy'imyaka 5. Kuranirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi, hariho itegeko ryo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu riho uburenganzira imyerekano. Iryo rero akaba ari naryo bisunze mu gufata inzira y'imyerekano baje gutangara igipolisi cy'igihugu cyo ikingiye kibasutsemwe amasase yica. Twihweje rero gutana ko mwikomo ko hari kino gihe hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo, tukanihweza atagwenga makuca amategeko avuga ko bikorwa uruhande rwose rwakoze, bigaragara ko ubutegetsi bwagirwa n'icyaha kuko nibwo bwakoze ibinyuranye n'amategeko. Nako kandi benshi bagi barahanura ubutegetsi kwijya bukimara bw'inanate bukemura ikibazo cizi njyane ku nyungu z'igihugu co kizokwamaho. Nako kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo tubakebura kutadadika mu gusaba amananiza mu gihe ubutegetsi bwogerageza gukemura ikibazo. Aho ibintu bigeze ngo bakwiye kuva mu kababajende bakicarana kugira ngo ikibazo c'ubuzima buzimvye hafi kudashoboka gitorerwe inyishu ku nyungu y'igihugu twese twasigiwe na basokuruza, natwe tukaba tutazogenda tucikoreye nk'uko abenshi muri twese babitangaza, cyane cyane abakurikiranira hafi ivya politike. Nawe rero wihweje ivyagiye birabanga mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane kuri izi njyane n'ubundi zagiye ziraduka hagati y'abatavuga rumwe na leta ndetse na leta ubwayo, ugira ico ushikirije muri komanteri kukungene wumva ingaruka z'ivyabe mu mwaka wa 2015 abo baraziteye abaribo. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa, tubandanize ku bindi biriko biravugwa bigezweko. Abaheraniwe na Arabi baratabaza igihe ngo kibaye kinini bataronka amafaranga yabo. Mu ncamake, Arabi ni agence routière du Burundi, irafise abo bakorana mu kubaha ibikoresho bitandukanye vyo kubaka, abo bita aba fournisseurs, hama bagaheza bagahana ikiringo co hafi cyo kurihwa amafaranga yabo, ariko kuva mu kwezi kwa Ruheshi umwaka uheze abo bararindiriye amafaranga yabo barabura. Gushika ubu iyi saha ntibararihwa amafaranga yabo. Undi mugwi wipfumbereje ugizwe n'abanyagihugu bafise amatongo bagomye biteze guhabwa imizibukiro na agence routière du Burundi bivanye nuko yacukuye ikariyeri mu matongo yabo canke mu bitara vyabo vy'ibiti. Abo baratunye buratondera.
Aha ntitwokwibagira kandi kuvuga umugwi ukomeye ugizwe n'abakozi batandukanye bakoreye iyi agence nabo nyene bahanze amaso ijuru. Abo nabo bagizwe n'abafundi batandukanye be n'ababafasha les techniciens, les maçons et les aides. Harimwo rero n'abahinga bakoranye na Arabi technicien d'appui et les ingénieurs d'appui. Iyo migwi yose itandukanye yararindira amafaranga yabirabura aho giguma ihabwa amasango adashika nkuko babitangaza. Muti bimeze bite? Mu kwezi kwa Nyakanga umwaka weze ubushikiranganje bw'ikiga ca leta bwari bwavuze ko ico kibazo ca Arabi no kuvuga Agence routière du Burundi nabo iheraniye bugiye kucifatira mu minwe kugira iciri havyihuse abo baheraniwe. Ariko naho nyene bene guheranirwa bararindiriye amaso ahera mu nzira. Uno munsi bituye ubwo bushikiranganje bw'ikiga ca leta babwirwa ko hariko hakosorwa intonde zari zakozwe nabi, ariko bakibaza ukuntu izo ntonde zokosorwa ikiringo kingana uko kose bikabananira gutahura. Aho bigeze abo bose baheraniye na Agence routière du Burundi baratakamba ko bokwishurwa amafaranga yabo kuko bari mu buzima bugoye, ivyatumye nabo binjira mu yandi madeni kugira ngo babandanye ivyo kubaho ubuzima bwabo bwa misi yose. Sivyo vyonyene kandi kuko hari n'ibindi ibivugwa. Akaba havugwa andi makuru atandukanye mu bisata bitandukanye vyo hirya mu gihugu aho Burunga hari ikibazo cy'abo baragandaguye umwe mu bene gihugu. Muti iyo dossier yite ese ni bande bagandaguye uyu munyagihugu? Abanyagihugu bo barasaba ubutungane bashimitse. Yatowe ikiziga inyuma yo kumara iminsi yaraburiwe irengero. Uwo munyagihugu yaruka kugwandagurwa mu buryo bubabaje yitwa Nibituronsa Emeline w'imyaka 29 yaba ku mutumba Ruvumu komine Bururi ntara ya Burunga. Yari yubatse ariko yari asanzwe afise umwana umwe. Tubanze tumenyeshe ko Emeline akiri muto yari yarahuye n'ivyo twokwita kaga kuko mu mwaka wa 2018 yatwajwe imbanyi n'umutama yitwa Misago Sedekia asanzwe avukana na sekuru. Mu ijambo rimwe twovuga ko yari yatewe imbanyi na sekuru. Mu kibano bikavuga ko uwo mutama akoresha mangetengete ari navyo vyatumye twaza imbanyo yitwa ko ari umwuzukuru wiwe. Ikindi nuko akimutwaza iyo mbanyi yari yamubwiye ko abivuza azoca mwica. Ico gihe mu mwaka wa 2018 bimaze kumenyekana uwo mutama yarafashwe atwagwa gupfungwa nyuma yo kwagirwa n'ico caha kigayitse mu muryango. Mu mwaka wa 2024 niho uwo mutama yari kugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ariko amaze kurekugwa hagumye icuka kibi muri uwo muryango. Reka tugaruke kwibugwa rya Emeline. Ubwa mbere tubanze tumenyeshe ko Emeline yabana n'abavyeyi biwe babiri be na wa mwana wiwe yavyariye aho muhira, ariko se wiwe muri no misi yari kurondera ubuzima muri Rumonge, bisigura ko aho muhira bari basigaye babana ari batatu gusa. Ku munsi wa kane rero igenekerezo ya gatanu ntwarante y'umwaka wa 2026 Emeline niho yaburiwe irengero. Uwo munsi yari yagiye gukora mu murima. Yaratashe nyuma y'umutaga ariko muri uwo mwanya nyina wiwe yari yagiye kurema isoko, bisigura ko Emeline yatanze uwo muvyeyi wiwe gushika muhira. Aho niho Emeline yaca abwira umwana wiwe ko asimvye kwishuza amafaranga ahantu yari yarakoze aho hari hasanzwe havukanye na wiwe. Mu nyuma bararindire rero ko Emeline atahuka barabura. Bukeye naho nyene bararindire ko ataha barabura, baca bibwira ko yaciye agoma afashe udukorwa hamwe nyina avuka. Ku munsi w'Imana igenekerezo y'umunani ntwarante y'umwaka wa 2026 niho nyina wiwe yibwira kuja hamwe avuka kurabayo Emeline, ahashitse bamubwiye ko batigeze bamubona. Aho niho rero batangura kugira ubwo baca batangura kurondeza uwabo. Bukeye kugenekerezo y'icenda ntwarante y'umwaka nyina wa Emeline yaragiye kwitura umwe mu bahuza bo kuri uwo mutumba arabimwiganira. Ariko rero bakiriko barondeza Emeline ndiho wa mutama Misago yaca avuga ko batokwirirwa baramurondera ngo kuko yagiye kubaka kurongorwa ahitwa kumuhwanya. Uwo mutama afadikanije n'umukenyezi wiwe bo babaciye baguma bakwiragiza henshi ko bazi neza yuko Emeline yagiye kurongorwa. Reka tugaruke ku buryo Emeline yoba yaratowemwo ikiziga. Ni uburyo babaje cyane. Ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo 14 ntwarante y'umwaka wa 2026 ni abana bariko barasinya ku mutumba Ngendo babona ico kiziga baca baja kubwira abanyagihugu. Bisigura ko abishe Emeline bagiye kumuta kure yahavuka kubera bwari bwije byaranse ukuntu bari bukore ico kiziga. Bukeye bwa kugenekerezo 15 ntwarante uyu mwaka niho abanyagihugu bashikaho hari ikiziga bari kumwe n'inyamiramabi. Basanze ikiziga ca Emeline cononekaye cyane atampuzo munsi yambaye. Ico kiziga cari gipfunyikishije ivyatsi kiryamitse ku rubuye runini.
abamwishe bari bamumoye umushatsi wo ku mutwe ntawe uzi ico umushatsi bawukoresheje. Ikindi cyatangaje abanyagihugu kandi ni uko hambavu y'ico kiziga hari haryamye akana k'akayoya kakiri gato cyane, biboneka ko umuhisi yari yibugenza imbanyi ikiri nto. Abamugandaguye baba babanje kumuhohotera cyane ako kana kakavayo, kuko abanyagihugu bavyibaza canke bavyikeka kuko vyabananiye gutahura. Inyamiramabi rero zaciye zihagarika wa Mutama Misago Sedekia n'umukenyezi wiwe nibafasha Denise, kuko bari bagomye bemeza ko umuhisi yagiye kurongorwa, baca bahagarika n'umuhungu wabo yitwa Kwizera Terence, bose ubu barapfunzwe. Ikibabaje abanyagihugu nuko hatanguye kandi kuvuga ko abo bahagaritswe kumvo z'amatohoza bashobora kurekurwa kandi batarigera baburanishwa mu gihe mu kibano bobo babandanya kwikeka cyane uwo Mutama Misago, ari nayo mpamvu basaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira haboneke ubutungane kuri urwo rupfu rwa Nibituronsa Emerance. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza babo bari kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba muri politike agateka kazina muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa irya nino. Numuza TV rero Imana bazagira ibikorwa byanyu bya misi yose muriko murakora.